Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Maramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukahera ku yagezeho hirya no kwisi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muri Afrika ishyirahamwe ry'ubutunzi bw'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO ejo ku munsi w'Imana ryaremeranije kugara imbibe ibyo bihugu bihana na Mali no gufata ibihano by'ubutunzi kuco bise gutevya gutunganya amatora muri Mali. Mu itangazo ryarangije uyu mubonano ibihugu bya CEDEAO bivuga ko byasanze ikirabwamisi c'amatora catanzwe na Mali kitokwemerwa. Ibihano birimo kugara imbibe z'ubutaka canke izo mu kirere na Mali, guhagarika ihanahana ry'amafaranga atari ayankenerwa cyane. Ibindi ngingo yafashwe ni ugufata amatungo ya Mali ari mu banki nkuru ya CEDEAO hamwe no mu mabanki y'ubudandaji. Abategetsi ba Mali ntaco baravuga kuri iyo ngingo ya CEDEAO. Muri Afrika kandi bakora imyerekano muri Sudan ejo ku munsi w'Imana baranse ivyasabwe na ONU byo kuganira n'abasirikare bari ku butegetsi kugira igihugu kigaruke mu nzira ya demokarasi inyuma ya kudeta yo mu kwezi kw'icumi. Iyi ngingo y'abakora imyerekano ije guhagarika utwigoro tw'amakungu two kurangiza uruhagarara rwa politike muri Sudani. Muri Ethiopia amashirahamwe atanga imfashanyo yarahagaritse ibikorwa mu gice cyo mu ntara ya Tigre ahagabwe igitero c'indege ku ikambi y'abateshejwe ingo zabo n'intambara. Ibiro vya ONU bijejwe imfashanyo OCHA byavuze ko igitero cyo ku munsi wa gatanu mu gisagara ca Dedebite mu buraruko bushira uburengero bwa Tigre cahitanye abasivile 56. Muri Nigeria abategetsi ejo ku munsi w'Imana bavuze ko igitigiri c'abishwe mu ndwi iheze mu bitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho muri leta ya Zamfara mu buraruko bushira uburengero caduze gishika ku bantu barenga 200. Ibitero by'indege z'abasirikare ba Nigeria byo ku munsi wa mbere mu bwihisho bw'abitwaje ibigwanisho bari mu ishamba ry'Gusami byishe abasuma barenga 100 barimwo n'abategetsi babo babiri. Abasuma bari ku mapikipiki barihoye mu mihana y'abanyagihugu barasa uwo bahuye wese kandi baturira n'amazu, aho abategetsi bavuga ko abantu barenga 10,000 bahunze kandi gushika ubu batarasubira mu ngo zabo. Mu mupira w'amaguru igihugu ca Cameroon caratsinze Burkina Faso ibitsindo 2-1 mu rukino rwa mbere guguruye inkino za nyuma z'igikombe ca Afrika c'ibihugu mu mupira w'amaguru ziriko zibera muri Cameroon rwabaye ejo ku munsi w'Imana. Izi nkino zuguruwe n'ibihugu biri mu mugwi A, aho muri uwo mugwi nyene Cap Verde yatsinze Ethiopia igitsindo 1-0. Kuri uyu wa mbere hategekanijwe inkino zo mu mugwi B, aho Zimbabwe itana mu mitwe na Senegal nayo Mali ikine na Guinea. Irihiganwa rihuza ibihugu 24 rizomara ukwezi kose rikazorangira ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kabiri kuza. Miyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Leta z'Ubumwe za Amerika yavuze ejo ku munsi w'Imana ko ihakanye iterabwoba ryakozwe na Iran ryo gufatira ibihano abanyamerika 52 barimwo abategetsi bakuru. Republika y'Abayisilamiste ya Iran ku munsi wa gatandatu yaratangaje ibihano harimo ibyafatiwe utwara ingabo za Amerika Mark Miller ku ruhara yagirizwa ko yagize mu yishwa rya Qasem Soleimani, umukomanda wa Iran. Soleimani yishwe na drone ya Amerika i Baghdad ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere 2020 muco Iran yise igitero c'iterabwoba. Perezida wa Iran Ibrahim Raisi yariyemeje ko azokwihora Donald Trump kiretse uwo yahoze ari perezida wa Amerika ahanywe kuri urwo rufu rwa Soleimani. Abandi Iran yafatiye ibihano ni Robert O'Brien yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu hamwe na Nikki Haley yari intumwa ya ONU mu gisagara ca New York. Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguruka uhejeje kudushikiriza yanayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.
Nshuti bakunzi bacu nongere ndabashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi bako mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice ca kabiri cano makuru. Ibiciro vy'ibiribwa vyankenerwa mu Burundi bimaze imisi vyaduze. Umuceri n'ibintu 2700, ifu ni 1500. Amahera arakuyongana atani ikintu ubona usumye. Birazimvye umufuko ugeze ku 50-60. Aba ni bamwe mu banyagihugu mu Burundi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi aho ibiciro vy'ibiribwa vyankenerwa bimaze imisi vyaduze. Abanyagihugu bavuga ko uko kuduzwa kw'ibiciro gufise ingaruka ziremereye imiryango yabo. Elojuri Kaneza i Nairobi muri Kenya niyo nkuru dufitiye. Byaturengeye kubera birazimvye cyane, abantu bato batekekere mu byo dusuma. Uno mukenyezi yo mu gisagara ca Gitega ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi amenyesha ko hasa no warengewe ibiciro vy'ifungurwa zikinjikwa buri munsi mu miryango y'abarundi. Umuceri, ibiharage, ubufu n'ibindi vyaduze ku kilo kimwe amafaranga ari hagati y'amajana 5 n'igihumbi. We n'abandi banyagihugu biganijwe rya Amerika uko bimeze Gitega. Byaturengeye kubera birazimvye cyane, abantu bato batekekere mu byo dusuma. Umuceri wahora ku 7 none ugeze kuri 2.5. Ubufu nibwo twatwirukira ko none nabwo nyene bugeze ku 1,100, gahora ku majani 6. We muto wadereza 1,000 kw'irasiyo ugacubura abana bagacararura umuceri wari wabahene bamweke mukutse mufise amahera. None umuntu muto abuze ibijumu akabura ibiraya akabura ubugari ayo vyaje abantu bato batugiye kubaho gute. Ibiciro vy'inzoga urabona aho ugiye ntwari ikiyeri kuri 2,18 amusiteri 2,5. Ibitoro nk'ubu natonde n'umushoferi guhera mu gitondo sindaronka isukari nahora ngura nk'akarobo none ubunye yaduze nyene ubunye ntanakayinwa. Barafise ingaruka mbi cyane kuko nk'ubu nahora ndonka bitatu nkasuma ariko ubusisuma nk'ubu naho mbofise biziri ndabura ingene ndabisumisha. Iruhande y'ibiciro vy'imfungurwa n'ibinyobwa n'isima yadugijwe aho rigurwa, abagabo basigura ko yigurishwa mu kinyegero nk'ikiyayuramutwe. Nk'isima prema yarabuze gusa ugira uronke n'imifuko 2 canke 5. Uri umuntu rero mutoto nturonka bisaba kurinda kuja ngo hiyo kwa motari n'abandi kari naho utabamenye. Isima ko yaraduze cyane uvuye kuri 24,500 uvuye kuri 27,500. Eka naho mu burengero mu ntara ya Bubanza iduzwa ry'ibiciro ryabashitseko. Umufuko w'ibijumbu nk'urugero waduze inshuro 3 zose. Bemeza ko gusumira umuryango ari kibazo c'ingorabahizi. Umuceri n'ibintu 2700, ifu ni 1500, nukubera umwimbo mukenya. Oya ntivyoroshe uri kurasumira umudamu. Amahera arakuyongana atani ikintu ubona usumye. Nibitworohereza twebwe abanyagihugu bato. Jewe ndariko ndandaza ibijumbu birazimvye umufuko ugeze ku 50-60. Uyu mukozi wa leta w'Igitega nawe yemeza ko ikiza kivyunyura n'ingingo yafashwe n'umukoresha kuva mu 2015 yo kudasubira kongera umushahara abakozi bayo bitewe n'ibihano yafatiwe n'umwe bwa Buraya. Ubu kuva mu 2015 n'abakozi ba leta ntibarongerwa n'urufaranga rumwe pese ubu n'abana bazava bagwara kwasha. Noel Nkunziza umunyamabanga mukuru wa Buko ishirahamwe ry'abaguzi mu Burundi asobanura ko iduzwa ry'ibiciro ahanini riva ku mvo nyamukuru zibiri: umwimbo muke n'ibihe birangiza umwaka bituma benshi basuma kurusha uko bahora. Ni igihe uca usanga ata mwimbo uriho w'ibintu vyankenerwa abaguzi bakenera. Umwimbo baca bakoresha uwuheruka w'umwaka baca gusa n'abagomba kubizimbako. Nabwo cyo bituma kandi nuko abantu babirondera babaye benshi, umuntu avuga ati je sino genda ku nweri ntariye aka kantu ntaho mfungura canke ntegenya umwaka. Gusa usanga rero biciye bituma abantu bose basitanira ku isoko ari benshi. Foten Ndikumana nawe atwarishira mu Parseme iraba ivy'ubutunzi n'intwari bereye asanga ikena ry'amahera y'agaciro ayo ntandaro ya vyose. Ubutunzi n'ibihugu bizotugura ko bwisuzugura ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kidatoyisha. Hari ivyo vyinshi tuzokora ntarurase ku bigishoboka. Uyu munyagihugu y'Ubanza ahamagarira leta kuronsa ifumbire abarimye kugira ngo umwimbo wiyongere. Twebwe nk'ico twosaba leta yohimiriza abene gihugu bakiga gufumbira, leta nayo ikaduha ifumbire. Abantu bajya basuma ni benshi kandi abakora nabo ni bake, kaduha nk'ifumbire ku buntu kugira ngo abarimyi
barima. Perezida Evariste Ndayishimiye yamenye ico kibazo kera mu ijambo yashikirije abarundi n'aba mu gihugu ciwe kwa 31 ukwezi kwa 12 yavuze ko uburimyi n'ubworozi bigiye gutezwa imbere kurusha. Mu gisata c'uburimyi n'ubworozi turazi bikenewe ni cane imbuto zirobanuye n'ifumbire. Dukoranye n'ikigo Izadu tugiye kwiga ingene tugwiza imbuto mbere tugwize n'ifumbire. Tugiye gukomeza ubworozi cane mu kuzana ibitungwa bifise amaraso mashasha no kubigwiza kugira ngo tugwanye amacugane atuma umwimbu wo mu bworozi uba muke. Mu kurindira umwimbu uhagije Nkunziza twarabuko ahamagarira leta kuzana ibicuruzwa bivuye hanze kugira ngo isahize isoko yo hagati mu gihugu. Ikintu ca mbere dusaba kandi twibaza yuko gishoboka nuko nkuko ari abasanteri bamwe bagiye barabikora muri iyi minsi y'umwaka bohaguruka bose bajeje intwaro n'abajeje ivy'urudandazwa mu gihugu bakaraba bagacungera ibiciro kugira ngo abaguzi ntibafatirwe mu makanibo n'abadandaza. Iyo leta ikirabikurikiranira hafi barashobora gutanga intumbero kuko biramaze no kuba iyo babonye yuko vyazimvye gose kandi ku isoko bikenye ari ingo zishobora gufata zikorohereza ababizana ku buryo babikura hanze biza ku isoko bigaheza akaba vyinshi ibiciro bikagabanuka. Kugeza ubu leta imaze guhagarika gusa iduzwa ry'isima ihingurwa na kompanyi Buseko iri ku butaka bw'u Burundi. Ubushikiranganji bw'ubudandaji bwahagaritse iyo ngingo buvuga ko Buseko itoduza ibiciro ko yishakiye kandi ifise uturusho ihabwa na leta ku makori n'amatagisi. Iyo ngingo yanejeje umukuru w'ishirahamwe ry'abaguzi ya Buko. Eroje Urikaneza, Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Uganda butangaza ko barenga 150 bamaze kwandura virusi ya corona yo mu bwoko bwa Omicron. Ignatius Bahizi Kampala muri Uganda atubwira ibindi kuri no nkuru. Kuri ubu ubwoko bw'icyorezo cya COVID-19 buzwi nka Omicron burimo gukwirakwira mu bantu ku muvuduko wa 21% ku munsi. Mu cyumweru kimwe gishize bingana n'abantu 1,300 bandura buri munsi nk'uko Minisitiri ushinzwe amagara y'abantu Dr. Jane Acheng yabitangaje ubwo yavugiraga mu nama n'abanyamakuru aherekejwe n'intumwa y'umuryango wita ku magara y'abantu ku isi hose mu gihugu. Minisitiri yavuze ko igihugu kitakiri mu bihe byo gukumira icyo cyorezo nk'uko byari bimeze mbere, aho abanduraga ku munsi bari hasi ya 5%. Ubu akaba ari igihe cy'inkubiri ya gatatu aho ubwandu bwagiye buzamuka bidasubira inyuma kuva mu ntangiriro z'ukwezi gushize kugeza n'ubu, bitewe nuko limited adherence to standard operating procedures in most of the places, crowding in social places, kubera ubutubahiriza amabwiriza yo kwirinda guhura kw'abantu benshi cyane mu bihe bishize byo kwizihiza Noheli n'umwaka musha, n'imyumvire itariyo yuko abakingiwe badakwiye kubahiriza amabwiriza yo kwirinda n'abanduye kuba batakishira ahantu hiherereye kugira ngo batanduza abandi. Ibi birimo kutwereka ko tudakomeje kuzirikana amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo dushobora gusubira mu bihe bikomeye nk'ibyo twanyuzemo mu gihe gishize, and to suffer all the disruptions from returning to our normal lives. Uyu muvuduko w'icyorezo umeze nk'umuriro wo mwiki mu byatsi byumye uje mu gihe umukuru w'igihugu yaraherutse gutangaza mu ijambo rye risoza umwaka ko igihugu cyiteguye kongera gufungura ibikorwa byose mu gihugu birimo n'amashuri yose, dore ko ayibanze n'ayisumbuyeho yari amaze hafi imyaka 2 afunze kuva icyo cyorezo cyagereye muri Uganda. We now intend to fully reopen the economy. Ati ubu duteganya gufungura ibikorwa byose mu gihugu birimo ibikorwa by'uburezi hamwe n'ibisata by'imyidagaduro. Igisata kireba uko abantu bagenda kigiye gusubukura ibikorwa byacu 100%, ariko abagenzi bose hamwe n'abakora muri icyo gisata bose bagomba kuba barakingiwe kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda arimo kwambara udupfukamunwa. Amashuri y'ibanze aya primaire na sekonderi azafungura tariki 10 z'uku kwezi kwa mbere. Ububari, imyanya yo kwidagaduriramo n'ibindi nk'ibyo bizafungura nyuma y'ibyumweru 2 amashuri amaze gufungura, kimwe no gukuraho umwabo. That's when we ended the curfew. Nyamara ariko nubwo cyari cyaratumye ibikorwa birimo n'amashuri bifunga cyiyongereye ku rutuko byari bimeze mbere, guhera kuwa mbere tariki 10 amashuri azatangira gufungura nk'uko byateguwe, ariko amabwiriza yo kwirinda agakurikizwa kimwe no gukomeza gukingira abatarakingirwa. Amwe mu mabwiriza mashya yatangajwe n'umukuru w'igihugu
nuko ubu ari ngombwa kugira ngo buri muntu wese akingirwe, kandi ko uzaba adafite ikarita yerekana ko yakingiwe atazemererwa kugira mu myanya imwe n'imwe irimo nko mu imodoka zitwara abagenzi, kandi ko n'abanyeshuri bose bagejeje imyaka 18 bakingirwa. Ubu minisiteri akaba igiye kuja mu mashuri yose gukingira abagejeje iyo myaka. Iri zamuka ry'imibare y'abakomeje kwandura iki cyorezo ariko ntabwo riri muri Uganda honyine. Ukurikije umuryango wita ku magara y'abantu ku isi hose, umuvuduko w'abandura wiyongereye cyane ndetse n'uw'abantu icyorezo kirimo guhitana ku munsi. Uhagarariye umuryango muri Uganda, Dr. Jonas Tegen, yavuze ko ingaruka zikomeye zigiye kugaragarira ku mugabane wa Afurika. For the first time in the last 1 week we have ati n'ubwa mbere bibaye kubona abantu basaga miliyoni bandura mu gihe cy'icyumweru kimwe cyonyine ku isi hose. Ku isi hose umubare w'abamaze kwandura kuvaho icyorezo cyatangiriye urimo gukabakaba imiliyoni 300, kandi mu masaha 28 ashize abantu basaga ibihumbi 8 bamaze guhitanwa n'icyorezo. Ibi binarushaho kuba bibi cyane ku mugabane wa Afurika kuko abantu bamaze gukingirwa baracyari bakeya cyane. Ku bijyanye no gukingirwa iki cyorezo, minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri Uganda ivuga ko abantu basaga gato imiliyoni 12 aribo bamaze gufata urukingo rwa mbere ku bantu imiliyoni 22 bagambiriye gukingirwa mu cyiciro cya mbere, kandi ku bamaze gukingirwa abasaga gato imiliyoni 4,600 nibo bamaze gufata inkingo zose. Hari n'abatangiye gufata urukingo rw'inyongera barimo n'umukuru w'igihugu wafashe urukingo rwa gatatu muri kino cyumweru. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Ignatius Bahizi, urakoze. Tukivuga ivya virusi ya corona mu Rwanda, bakora ubucuruzi bw'amazu araramwe abantu, amahoteli n'amazu afungurirwamwo bavuga ko uburyo leta yahagurukiye guhana abatubahiriza amabwiriza ya COVID-19 bishobora kuzobatera igihombo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB kivuga ko kimaze guca amande amahoteli, utubare n'inzu z'uburiro zitandukanye mu minsi heze mu rwego rwo guhana abatitwararika amabwirizwa ya kwirinda COVID-19. Asumta Kabuyi, i Kigali mu Rwanda, atubwira ibindi. Iki kigo kivuga ko kihaye gahunda yo kujya kigaragaza urutonde rw'amahoteli n'amaresitora atubahiriza gahunda yo kwirinda COVID-19 mu rwego rwo guca intege ibyo bigo bidakurikiza amabwiriza. Abafite aya mahoteli bavuga ko ubu buryo bwakozwe bushobora kubatera igihombo. Mu kiganiro cyihariye, umuyobozi w'ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli mu bijyanye n'ubugenzuzi yahaye Ijwi rya Amerika yasobanuye ko urutonde rw'ibigo byasohowe byagiye bihanwa mu bihe bitandukanye. Uyu muyobozi yavuze ko bahisemo kwereka abanyarwanda ayo mahoteli yose mu rwego rwo guca intege abakomeje gukora ayo makosa. Ni Bwana Emmanuel Nsabimana uyobora ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo muri RDB. Ntabwo ari ibigo byahanwe ubwo itangazo ryasohokaga, ahubwo ni ibigo byahanwe mu gihe gitandukanye nyine muri bihe bya COVID. Ni ukuvuga ngo mu maresitora cyangwa hoteli 15 abari barafungiwe bongeye gufungura. Sherando buriya yahanwe umwaka ushize, yahanwe igihe cy'icyumweru n'amande, ariko irafungurirwa irakomeza. Ibigo kugeza ubu birimo bigifunze hari Carlos Club Hotel, hakaba iyitwa Amaris Hotel, hakaba na Canal Olympian, hari ahantu bajya berekanira amasinema kwirebero. So ibyo bitatu nibyo biri gusavinga ukwezi ko gufungwa, ariko ibindi byose byarangije kurangiza ibihano byabyo. Ahubwo nubwo twakoraga itangazo ryerekana ibigo byose byamaze guhanwa muri iki gihe cya COVID. Si ubwa mbere utubari n'amahoteli byo mu mujyi wa Kigali bifunzwe, kuko ibyinshi mu byagarutswe ku rutonde rwa RDB byagiye bifungwa mu bihe bitandukanye. Umukozi muri RDB uyobora ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli mu bijyanye n'ubugenzuzi yagarutse ku makosa agenda agaruka mu bakora muri uru rwego. Akenshi izi hoteli zinanirwa usanga ari ibintu bijyanye na social distancing, ni ukuvuga abantu benshi cyane bigendanye n'umubare w'abantu bagombye kuba bakira. Ikindi cya kabiri, nk'amaresitora cyane cyane ku rwego rw'amaresitora bakunda guhanirwa ni ibijyanye no kuba amasaha ya kafi batayubahiriza. Ugasanga resitora zigomba gufunga saa 2 cyangwa se saa 3, wahagera saa 4 ugasanga baracyafunguye. Hakaba ahandi wenda usanga badapimisha abakozi ko bakunda amabwiriza bisaba, cyangwa se bakinjiza abakiriya niba amabwiriza asaba ko abakiriya bagomba kwinjira bipimisha amasaha 28 COVID cyangwa se 72, ugasanga hajemo n'abakiriya
urwego rutangaza ko guhana amahoteli atubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19 bidashobora gusubiza inyuma urwego rw'ubukerarugendo kuko mu Rwanda habarurwa amahoteli n'amaresitora arenga 1000 kandi menshi akora neza. Gusa abakora muri uru rwego batangaza ko uburyo bwakozwemo havangwa amahoteli yarangije ibihano n'akibirimo byateye urujijo. Uyu ni Bwana Nsengiyumva Barakabuye uyobora ihuriro ry'abafite amahoteli mu Rwanda. Gufata abantu bahanwe bikagaragara ko bamikosoye hanyuma ukabashyira ku rubuga nka kuriya bifite ingaruka itari nziza. Hari ugutakaza icyizere abantu bari bagufitiye nk'ikigo cyangwa se nk'umucuruzi. Burya aho umwihariko wacu rero nuko ibyo dukora ntabwo byungura twikora gusa, ahubwo akenshi usanga byungura n'izindi segiteri nk'abahinzi ba supplying ibyo kurya. Ingaruka zo ziraremereye, ariko nanone tukavuga tuti uburyo byakozwe ntabwo aribwo byagombye gukorwamo. Niba hari abatubahirije amabwiriza, abo nibo bagombye kugaragazwa yuko batubahirije, ariko ntibari kuvanga abahanwe abarangije ibihano se bitera urujijo. Ibyemezo byo gukaza ingamba muri za hoteli no muri resitora byasohotse mu gihe guverinoma yasohoye amabwiriza mashya agenda no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mu mabwiriza mashya hararebana n'uko iminsi abagenzi bamara mu kato yagiye ku masaha 28 avuye kuri 72. Ni ibintu byashimishije abatari bake, cyane cyane abakunze gukora ingendo zo hanze y'igihugu. Ikijyanye n'amafaranga twatangaga mu hoteli, urumva niba twishyuraga iminsi 3 tuzishyura umunsi mu ijoro rimwe aho kugira ngo twishyure amajoro 3.